Misi twarabonye amafoto mwese mwagiye muri Etat Civil na Mutima bwabundi babahungu none bagomba bagirire ubugeni rimwe bijya bintu byari bivuze iki hari banga mwubuye mu kubakizanyu mwebwe muri mutima cyangwa bifise ibindi bibiherekeza ibanga rihari nuko twabaye amasatora imyaka iri kwiyatujana kandi iki nico gihe cyo kugira ngo umuntu anezerere umunezero wo mu rugo ego rero ntitwabikoze ngo ni kubera yuko ngo twaba turi mu mahiganwa n'abandi canke iki ariko ni kubera yuko hari hageze ego hari hageze ko twubaka izacu none ugomba tumere nk'ababandi tugende kubaka izacu mu myaka 50 hamwe umwana wawe uri kumwe n'umwana wawe muhuye n'abantu bakacaka baza ngo mbega ngo n'umuzukuru wawe kandi ari imfura yiwawe turabizi murongo abantu benshi babaca mu maso ababwira joteme abakundira ibikorwa n'abakunda uko muri biba vyoroshe gutora umukunzi mu gihe uri umustar ntitwifuza gukora nk'ivyo abastare bakora ahubwo twifuza gukora nk'ivyo abana barezwe bakora nico gituma rero kubera yuko abantu benshi azi ko abastare gukora ama mariage mu buryo nk'ubu haba hari ama avance baba baragize baba baratayibanga baba barakubaganye natwe bashagomba kutubona muri iyo shusho ariko siko biri nta banga twataye ntitwakubaganye ibintu bimeze neza cyane gose naco gituma mubona n'imanza zacu ziriko zirashigikirwa n'amashengero amazi iminsi havugwa ibintu byinshi cyane ariko ni TEAM MUTIMA tutariko turabona iri kurakora ama video cyane muri kino gihe benshi bakavuga bati hoba hari zuguru muri TEAM MUTIMA hari ibintu batumvikanamwo hari ibintu badahuzamwo tuvuge ko ari byo ko mbona no ku munsi wa Etat Civil mwese mwahuye mutabitegura. Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kundi hahandi nabura ko ari juste gale cadre from our sack black mansion black pero kamera no musazi yuri mukubito no muhushuro no mutaturo ndakubwira ko tumwe kibanza ciza cyane twagenda umwe mu comedians babikora neza no comedian ariko babikora neza cyane bamwita Cishahayo Adolphe benshi mu kwizina rya Cishado queen poem dasanzwe ndakura musa Cishado urakoze cyane juste Gael nizera kumeze neza ibintu ni pya 2020 witwa ngo Cishado ubu naho ni Mr Kuba ubu naho ngo witwa kandi ngo Hakizi bagize gute Hakizi benye Jean Bisui voilà ubu naho witwa Hakizi benye Jean Bisui muyandi majambo hakizi ivyo kurya iyo utariye ucogwara ibintu byo kwenjera imishatsi bavyita gutekera bavyita kwashi alcohol yego ucogwara kwashi cyo gituma rero iyo udafungura neza ucugira ikibazo cyo kuguma ugwaragurika TEAM MUTIMA muri abantu ba mbere kabisa ikintu cyanyu hatarimo ibintu vyandajya gufungura ikintu cyo gufungura turabona ko mugihagarara ko cyane muri kimukunda kugihagarara ko cyane birafise icyo bisigura muri kahise kanyu ego kandi no muri kahise kiwawe canke muri kazoza canke no muri kuboki wawe cyo bisigura uko dufungura kugira tubeho Mishira kwiye mwandi majambo nimba umunsi turi kumwe tuko turayaga nuko warayifunguye yuza kuba warafunguye umunsi ntwari kuba uri ngaho ariko bati bande ko ndatikita ndabe ko noronka ni chapati na zibiti ego narayeje mu mafungo wewe antokane baza ko ata mafunguro yigera ukora ego ariko bo ni kuri bose baba barundi muri rusangi eka no kwisi yose ahubwo nasanze ngaha mu gihugu cyacu ibintu byo gufungura ni ibintu menga tudaha agaciro ahubwo duha agaciro ibintu byo kunwa ariko umuzungu mu bihugu biteye imbere usanga ariko atembera mu barafise umukati uri mu ivoka agendera uke tangorane cyagiye waje waravyibone nawe nabibonye nkaranda nabirota umwaka weze uraheze umwaka wa 2022 turi umwaka mushasho 2023 nike kintu mwishimira nka TEAM MUTIMA nike kintu wishimira we nka Cishado ikintu cyambere twishimira muri TEAM MUTIMA nuko twese turiho turi bazima kigira kabiri naco twishimira muri no mwaka wa 2023 nuko ubwa mbere bwo mukuru wacu Mutima lo comedy ashoboye gushinga ugwiwe akobaka urugo gwiwe ica kabiri niko nanje muri no mwaka nshobora kubaka ugwanje mu misi mikeyi ica gatatu naco nuko bamwe muri TEAM MUTIMA basigaye bafise ibikorwa bakora bishobora kugira isho bibafashije cyane mu buzima bwa misi yose ego muri rusangi rero tumeze neza cyane gose bisigura ko bino bintu mwabijemwo abantu babashigikira kandi n'ubu muri ko bibyazamwe umusaruro
abamya dushigikira kuva kare hose na nubu barashadushigikira kandi nabandi baraciyongera kandi nabandi bifuza kudushigikira imiryango iruguruye kuko uwufise abantu abafise vyose mbise twarabonye amafoto mwese mwagiye muri Etat Civil na Mutima bwa bundi b'abahungu none bagomba bagirire ubugeni rimwe bijya bintu byari bivuze iki hari banga mwubuye mu kubaka izanyu mwebwe muri mutima cyangwa bifise ibindi bibiherekeza ibanga rihari nuko twabaye amasatora imyaka iri kwiyatujana kandi iki nico gihe cyo kugira ngo umuntu anezererwe umunezero wo mu rugo ego rero ntitwabikoze ngo ni kubera yuko ngo twaba turi mu mahiganwa n'abandi canke iki ariko ni kubera yuko hari hageze ego harageze ko twubaka izacu none ugomba tumere nk'ababandi tugende kubaka izacu mu myaka 50 hamwe umwana wawe uri kumwe n'umwana wawe muhiye n'abantu bakaca kubaza ngo mbega ngo n'umwuzukuru wawe kandi ari imfura yiwawe no numva ugomba guharura ku myaka yawe ufise nka wewe ukaraba mbega imyaka yanje mfise umwana wanje azoyikwiza nanje mfise imyaka ingahe nico kibazo abantu benshi ko baragira ubu ukasanga umuntu ageze mu zabukuru mu myaka ya passion yategezwa gufashwa n'abana biyiwe ugasanga ntari capable yo gufashwa n'abana biwe ko bana biwe barashiga primaire ahubwo barashakene bufasha bwiwe orke naho yategezwa shika mu myaka ya passion abana biwe yarabasohoye bafise ivyo bakora canke amashuri barahejeje ata bintu bakimugoza canke bakimusaba kugira nabo muri ico gihe baze bamufasha uko mu myaka ya passion no haduka ibigwara vyinshi muri ivyo bigwara ariko usanga ntigeze utegura akarere ntivyifashe neza mu gihe abana bawe wabihereyemo hakiri kare barasohotse barashobora kuzogufasha muri ico gihe ko usanga ubayeho neza nitwifuza kuzoba babatama mu zabukuru zabo usanga ariko barasegerereza batateguye akarere rero ni muri iyo mvo twashatse ko vyoba hakiri kare kandi kubera yuko dufashijwe n'imiryango tuvukamo canke tuvamwo nubwo atari imiryango novuga ngo ubutunzi ari kirenga ariko batunze umutima w'urukundo yes batunze umutima w'urukundo kubigirira rimwe na Mutima ivyo mwasezeranye hamwe ati muhungu tugere tukiyandikishirize imbere y'amategeko icarimwe canke naho nyene byarahuriranye ibikundanye birajana Imana nimenge nihuza ibintu n'ibindi ni coincidence yabaye gute konyene itariki imwe isaha imwe ego kubera yuko ikibanza cyo gusezeraniramwo Etat Civil ego Etat Civil ni kimwe kandi kuri urya munsi ntavyo kuvuga ngo no munsi ngo umwe ku muntu umwe kuko urazi yuko no mategeko ya leta ko babihinduye no kuvuga rero jewe nari mfise rendez-vous ya 3:30 nabise nka rendez-vous ya 5 hanyuma Imana iramenye ingene ishira ibintu ku murongo tuca twisanga muri uwo mwanya umwe ego ako bari mwavyumvikana ati itariki tenzogira ndagira ngo murabibwira bo ntitubibwirana kubera yuko ibintu vya Etat Civil si ibintu umuntu yofficializa urazi yuko na data ya Etat Civil yiwe ntigeze isirikira ku marezo sociaux ego ni ibintu hamwe bwe mwabonye biba mugabo date ijanye na mariage n'ivya mariage yoyo vyari bizwi vyari maze kumenyekana rero bijya ni ibintu vyari bizwi n'imiryango yacu hanyuma twese twisanga hajya ariko urazi ko guhera mu gitagura ukira bavuga ati cishado barasana Mutima ngira baranavukana akogira Etat Civil cha Mutima kagira Etat Civil ntimubwirane kabisa ati twebwe kabisa jewe muhungu je nzoja kwandika imbere y'amategeko uyu munsi no n'umugore n'umugabo hari amabanga batabwirana biva yego kubera yuko utarabo mu papa uzobimenya hari amabanga uzosanga wisangije kanatsinda nimba ufise umusheri si vyose mubwira hari ivyo wisigariza ivyo urubanza gwe twari tubizi mugabo hari ibindi navyo utomumenasa ngo urumva ngo tubwire ngo yuki kuko ntabwo Etat Civil urubanza rukomeye cyane gwari gutuma abitubwira nyene urumva mugabo vyari ibintu novuga vy'imiryango kugira ngo bijemwe abantu bake kamembe bivanye n'integuro umuntu abafise ego yo keshi imisore n'inkumi igize ibintu nk'ibi benshi bavuga ati baranyarukije barakunze kubatingira hari award abafise imbanyi canke ibindi ucishado baguteye umwana jewe igihe nibaza ko ico kizosobanura vyose nta mwana banteye oya
kenshi na kenshi abastare ntibikunze kuboneka cyane ntitukunze abastare imyaka yeze ntitwabona cyane bariko baraja kugira ibintu byo mu mariage twarumva gusa bavyaye bagize bikako mwebwe turabona mu myaka 2 muri ko murakina no comedy muciye mushinga n'ingo zanyu nikiye kintu mwatahuye abo bandi ba mbere batari bwatahure ni indero abavyeyi bacu barutureresheje impanuro bagiye baraduha kugira aho tugeze kubera yuko aho tugeze hose turi entouré canke dukikijwe n'ikibano cama kiduhanura dukikijwe n'abatama bibanga bijunja n'ijambo bama batuba hafi binararibonye ni muri iyo ntumbero rero igihe cyose turiko turayaga baducira umugani ntimumere nk'abanaka muzoba mutayibanga ntimukore nk'ivyo banaka bakoze muzoba musuzuguje aho muva ni muri iyo ntumbero rero twifuza gushira ikirenge cyangwa gushinga ikirenge abandi bakuru bacu bagishinze mandi majambo ntitwifuza gukora nk'ivyo abastare bakora ahubwo twifuza gukora nk'ivyo abana barezwe bakora nico gituma rero kubera yuko abantu benshi azi ko abastare gukora ama mariage mu buryo nk'ubu haba hari ama avance baba baragize baba baratayibanga baba barakubaganye natwe bashagomba kutubona muri iyo shusho ariko siko biri nta banga twataye ntitwakubaganye ibintu bimeze neza cyane gose naco gituma mubona n'imanza zacu ziriko zirashigikirwa n'amashengero tugahabwa umuhezagiro n'ishengero kuko ico niza ntakekeranya nuko atashengero ishobora guhezagira umuntu yamaze gutibanga nkuko canke yakubaganye yego rero ni igishinga nahe ciza canke nimenyetso vyiza yuko turabera yego hajya ngo ibisabira jana kuva mugitangura gukina muri TEAM MUTIMA waro bizi ko bizogera ingehe muzokwandikwa imbere y'amategeko mwese cyarimwe na mutima kabisa ntavyo nibaza kandi no mu mwanya igihe nava muhira ngiye ntavyo nibaza nico gituma navuze ngo Imana ikora ivyayo uko niyimenye ibibereye mu gihe nyacu amazi iminsi havugwa ibintu byinshi cyane ariko ni TEAM MUTIMA tutariko turabona iri kurakora ama video cyane muri kino gihe benshi bakavuga bati hoba hari zuguru muri TEAM MUTIMA hari ibintu batumvikanamwo hari ibintu badahuzamwo tuvuge ko ari byo ko mbona no ku munsi wa etat civile mwese mwahuye mutabitegura ntabwo ari ivyo habanambana gato muri TEAM MUTIMA n'amahoro menshi tumeze neza cyane gose kuko nimba ariho team uwo munsi kundana kandi senyera ku mugozi umwe ni TEAM MUTIMA nikimenyamenya ku bantu bashoboye gushika kuri mariage ya mwene wacu barabibonye ko TEAM MUTIMA yego ku munsi wejo nshaka kuvuga ku munsi wejo ntazi umuntu azokurikira kino kiganiro azogikurikirana tuvuge ku munsi wahiga ku munsi reka tuvuge ku munsi w'itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere abahashitse barabonye ko TEAM MUTIMA yari hari yose kandi yari iryohewe kandi yagize icikoze mu kwerekana yuko yishimiye urugo rwa mwene wacu majambo makere muri TEAM MUTIMA bimeze neza cyane gose uretse ino myiteguro twaye turimo ya bino bikorwa vya mariage vya etat civile ya zadote nivyo vyatuma imyanya iba hejuru canke iba mito sino ibikorwa birahari kandi vyinshi vyanditse kandi ugiye no kubiraba uwo munsi canke ejo urashobora kubona ko hari yindi channel itari ya Indundi TV TEAM MUTIMA iriko iragira irashira ku ibikorwa vyayo rero ico nisherekana yuko muri TEAM MUTIMA ari amahoro menshi cane gose kandi kanatsinda nebaza ko ata muntu numwe muri TEAM MUTIMA arababwira ngo bari zuguru eka habanamba uretse yuko ahari abantu hamuruntu kandi nta mushobora eka none kuva na kera niko vyamye biri mashaka muri ko muragwa shooting kubera nyene kujya kuntu muri ko murakura muri stress utwo twamatwaba mugabo muri TEAM MUTIMA n'amahoro menshi ama video atariko arasoka muri kuno kwezi kwa mbere niho mariage etat civile ati ya mutima la comédie cishado dote ya mutima mariage niho yabaye urumva imyiteguro abari myinshi urumva mugabo ico bomenya cyo mu kwezi kwa kabiri video n'urubura zikoroka nk'imvura isegenye yego kujya nyene byo harabigenda ku wa mbere 18 barabona bishasha nyene ku wa gatanu 18 uko nyene birahari TEAM MUTIMA na mahoro menshi nta nziri kwirasha turi mu mutekano mu munezero ntangere yego imyaka 2 igombi kwiri 3 muri ko murakorana muri bwabo umwe nyene ni team maze gukora ibintu byinshi maze no kugira amahigwe
yo kuja gukina imbere y'umukuru w'igihugu kenshi gashoboka ndakeneye kumenya ari Mutima araza aciye umwanya agasanga arasambutse mwe niriye banga mukoresha kugira ngo n'ubu mwe mugifise burya bumwe nyene twama tubabonana ibanga dukoresha ni rimwe ubwa mbere no kwihanganira ibishobora kuza nk'ingorane hagati yacu ica kabiri turanasenga ica gatatu turi abo mu kibano dufise indero baduhaye mu gihe ari ikintu kitameze neza turahamagana tukakiyagako tukaja ku murongo kugira ngo ntitwihamenyo y'abatwenzi niryo banganini dukoresha mu gihe ari ikintu tudahurijeko turamenya yuko muri inosi ntitutegerezwa guhuriza kuri vyose ijana kwijana tuca turaba rero ikiduhuza nikitugirira akamaro twese akaba arico duha icubahiro akaba arico duha agateka akaba arico dushira imbere ni navyo rero ko biratuma uwo munsi abantu benshi badatahura impamvu tumaranye ikiringo kingana uko atazuguru ziraba atagushwana biraba atakutandukana biraba naho rero dukomoza iryo banga ryacu mu gihe ibintu bitameze neza cyane gose turayaga tumaze kuyaga tugasenga nyuma yo gusenga tugashira imbere igikorwa akaba ico duha agaciro kuruta ikindi kintu cyose cishado muracasenga kwe shaka ndakurambike kwibiganza n'ivyaha wamukora mu misho vyature turacasenga nicishado umunsi muko muravugana je nsanzwe ndi umukuru w'abana ndongoye abana ego muri eglise wacu urumva rero je ndo mwigisha w'abana gomba kumenya vyinshi ndagutumye muri eglise ya Sekanyosha uzoze saa moya n'inusu un certain dimanche uzombona ego kandi hajya ngo kera ngo abanyisiraheli bako barasenga ngo biyegereza imbara ngo barambara amagunira bakisiga amakara kabisa cyari kimenyetso cyo guca bugufi barabishika mu bwuzure bw'umuka bikorera mwe musenga cyane ebo birashika bivanye n'ikintu kana kuri kurasengera utambaye amagoniro gakora ibindi bimenyetso bigaragaza guca bugufi kuvuga senga uri gusa ibyo nibanga ryanje imana nimenya ikimenyetso nkesha guca bugufi kuko umuntu ashobora gufukama ukibaza ngo yaciye bugufi oke guca bugufi kwa mbere ni mu mutima bro hari wambwiye ngo usenze uri gusa ngo imana irakumva cyane birashoboka bivanye na experience abifisemo ibintu bikomeye cyane yego biriko biza kuyindi mpombe idasanzwe uri kuratubwira uko ni n'umwaka tubona TEAM MUTIMA mu mwaka weze mwashoboye kugira ama prestation menshi cyane imbere mu kuri gihugu yego so naho twabonye muri Flambeau de la Paix ama concert yabereye kuri stade yego turoka no kwabona resama mu mwaka ugomba uhere mukuru nyene icubahiro mukuru w'igihugu ko yifuriza bamwifuriza bari kwamwifuriza kurangiza umwaka neza gipolisi n'igisirikare yego twarabibonye mu mwaka weze igihe Mutima aronka kanya yarashikirije asabira abaririmbyi ko n'abakora ibiteramo ko mukuru w'igihugu yodwegura byarakunze yego mu mpera z'umwaka ntituretse kumva ibindi musaba ivyo mwasaba byarakwiye cagera ari murasubira kuronga ni mahigwe niko tagiriwe amahigwe yo kwashika no munsi twagize ikintu dusaba yego nka TEAM MUTIMA ibaza yuko nicaja mu ngiro tuzokivuga yego umugabo twaragize ico dusaba imbere ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yego Mutima aragize mariage yego nawe urayigize benshi bari bazi kumwe muri mwebwe kurana na Alice tuvuge ko mwamuye mu Alice canke naho byari vyaheze nye Alice ni twamuhemukiye kuko nta munsi no twigeze tubivuga ku mugaragaro yuko ari umukunzi wa Mutima la Comedy cyangwa wa Cishado byari mwibanga ntivyari no mwibanga ahubwo vyabera mu kazi kamisi yose dusanzwe dukora ka comedy rero abantu baciye bafata zijya comedy dukina imisi yose bashawifata kuko twama dukina ibintu byo mu kibano by'ubuzima busanzwe babifashe nk'ubuzima dusanzwe tubaye nk'ubuzima busanzwe mugabo ntabwo ariko biti Alice arafise umukunzi wiwe nibaza yuko nawe mu minsi izangera azo honyoza ikanda aho natwe twari honyoje canke Cishado hari umuntu yabahaye amahera ati TEAM MUTIMA agira mariage uraza amahera wama warwanye sewe yuko tarayigira
amahera si yarongora ni benshi bafise amafaranga ariko umunsi abagore babananiye gutunga bamira muri zuguru kubera yuko amafaranga yani hela zina jeuli yake zifise ibanga ryayo zirafise ubwishime bwa nibanga ryabyo hanyuma urugo nabwo rurafise ibanga mfite urugo nibanga ni guhitamwe mu mutima ukavuga ngo ndafasha ingingo ntabanduka kuko ngaha nta ese ihari ngaha mu Burundi ngo tugomba dupime ngo nivyanka ngo tuzoce ngo urumva ngo dusinyura no ni shwa ugira rimwe mu buzima uswase biba biheze zofurira uko minduru nyene wiruka bambara amagunira nk'abandi mugayo watomboye naho nijoro ritoyi hano muri inosi rero ntavyo kuvuga ngo ibikisha nk'ibi no ahubwo nuko dushaka guhindura gusa ivyiyumviro no kugira ngo ivyo twahora tunakina wanashima duhanura vyo mu kibano tutabigifitiye experience ejo tuzo tubifitiye experience ninakubwira ati muhungu genze kuzurajana gasashe mu mufuko uzemenye ivyari ivyo sino vy'amafaranga ni ibintu bisanzwe amafaranga turasanzwe duciye bugufi none ntubizi none ntiturabana bo mwisite biriko biza kwindi point idasanzwe ego Chishado ubu imbere y'amategeko urubatse cyane gose naho imbere y'Imana utaratujanayo n'abaja batukunywe ni imbere y'Imana bimeze neza muti kobera ikijambo ry'amavango nta kuganza nakome kutava ku Mana bisigura yuko rero ajya amategeko twari turimwo Imana yari ibitse turi kumwe ahubwo hasigaye muhezagira abakozi b'Imana bikomeza kwindi point idasanzwe biroroshe kufata ingingo y'uwo mwubakana uri umustar turabizi murongo abantu benshi babaca mu maso ababwira joteme abakundira ibikorwa n'abakunda uko muri biba vyoroshe gutora umukunzi mu gihe uri umustar ahubwo hagoye kugumya uwo wakunda mukabandanyana muri iyo nzira y'ubustare urimo ariko kandi biroroshe guhitamwo uwo mwobana uri muri iyo nzira y'ubustare sinze ko abantu ahuye sigura nukuvuga imbere yuko umuntu ashika ku rwego agezeko na cyane mu bikorwa ariko arakora bikamenyekana akaba umustar abasanzwe hari uwo yakunda abo baba ari kumwe muri ico gihe ataramenyekana nivyo navuze rero bigoye kuba mwogumana kubandanya muri ico gihe hakagera aho mushika ku rwego rwo kubaka urwanyu kuko benshi baca batagataro ngo intaro zashesha baca babaheba ngo uyu si level yanje ntidukwiranye kubera yuko aba batanguye guhura n'ayandi masura mashasha novuga meza imbere y'amaso y'abantu abakunze kubera ico baribo ico bari ico muri uwo mwanya ariko ikiba kibabaje nta background yabo ntibaba bayize bo baha agaciro ico babona uyu munsi bariko baha agaciro yanza habi kwirabdiye uyu munsi ntibariko biyumvira iyo yazananye yanza habo muri ico gihe rero kubakana n'uwo muntu mutoranye muri ivyo bihe biragoye kuko azogenda kumenya background yawe inyuma yawe icishije inyuma yawe ko mumaze kubakana n'umuntu nta guhishanya ingeso zimwe zari ibanga zija habona muri ico gihe hari ibintu wotazokwihanganira na watazokwihanganira ariko ugumanye na wundi mwahatangwa na hariya hasi mukabandanya nawe nyene ukamusiga ukamugira neza biroroshe kuzogumana nawe mukagira urugo rwiza kuko background yawe arayizi cyane gose ukiri umuntu wanshiye hasanzwe rero umaze kugira mu rundi rwego ntazosanuka kuko arazi parcours mwagize mu buzima niyo mpamvu nakubwiye ngo biragoye kugumana uwo mwatanguranye urugendo mushike ku rwego rwo kubakana ariko biroroshe gufatana n'undi mushasha ngo muhite ngo abari wo muhitanamwo kubana izo challenges warahuye nazo bashasha ukabona atego baratagaza kandi gatima akavuga ati sha mutima wanje bokiyo navuye mu buzima jewe ikintu nafinisha n'urukundo iyo mbwiye umuntu ko ndamukunda mba ndamukunda by'ukuri bivuye ku mutima kandi rero ndinze ndabikubwira nuko mba ndiseriye muri ivyo bintu benshi mu bo twakoranye barazi ingene nari nimereye n'umuntu mfatana n'umuntu umwe mu gihe nyaco rero namaze kwinjira muri ivyo bihe nugombe ubu ufise ubumugendana ubumuga kanaka mba naragize sure sinsubira inyuma turashaka guhana n'abandi tukablaga tugatera inkuru bisanzwe mugabo hariho imbibe ntarenga kubera ko mvuga ati ndafise wiwanje turi kumwe uwo rero twatanguranye
ntarabacisha ado nkikiricisha hayo Adolphe wa mwana wo mwisi tasanzwe yagenda gufyatura amatafari ni nawe uno munsi twagiye imbere y'amategeko turasinya umuntu wese agira ama principe yes we niki kintu ufatira ko gira ubone ati cyayo cyo wafatiye ko uvuga ati uyu niwe yombera mama w'abana bo isho nafatiye ko bwa mbere ni ubwiza butatu buvugwa ku gitsina gore ubwa mbere nuko abafise igitsina gore ubwa kabiri nuko ni apparence physique ubwa gatatu n'ubwiza bwo ku mutima ingeso muri izo ngeso rero hari ivyo urabirako ukavuga ngo jewe nifuza umukobwa ameze ukuntu kugatondeka jewe rero mu bintu 10 nari narashize imbere naraparvenye kubona nk'indwi ndavuga ati kameme nimba mu 10 indwi ndabibona uyu kuba mama w'abana banje ni sawa ivyo bindi bitatu je peux tolérer ego ntibizabiraza nibisanzwe mutima mariage yiwe ejo twarakubise kabisa amafana menshi ego yatubwiye ko bari bakundanye imyaka indwi mwari mukundanye imyaka ingahe twari dukundanye imyaka 5 manda yose yumutse ukaronka ivyo umubwira none se mujisho none no bibura gutega je ndi umwana wo mwisite ukuburondera stock y'amajambo mashasha yo asha kuri ico vraiment ndashimira Imana amajambo si umva si ibintu ndoneza ngo ibiki ni kudekriva aho nyene TikTok bikubiza kwindi poem idasanzwe uri kurandubwira ati amajambo si ikintu urondera yego umise twarabonye kuri stat ya mutima ariko ashira ko ati Imana ishimwe cishado nawe yahejeje inzu benshi baravuga ati ash cishado nawe aradugije inzu yanzu twabonye mutima ashirako ni gwawe tuzoyinjira ryari gacisha yanzu si yiwanje mugabo nsanzwe mfise yiwanje mweho carakemutse nawe kizokemuka ni buke bo igyanzu ya nibaza yuko yifuza yuko nanje nogera ku rugo rundi gwego mbaranyizeye kugira ngo nshobore kuyikurikirana mu bikorwa vyayo vyiyubakwa ryayo ariko ntabwo ari iwanje petete ko babona ngoma ntigita mu bikorwa vyo kugira yubakwe bacebaza ko ari iwanje mugabo muzomenya nyeneyo nimba vy'ukuri ryasanamu mu kijya gicapo giciryanze umugise mu mutwe haraho muzotemberera mukayibona hanyuma nimwe yabona zo gatubwa muri yanze yari yanahaka rero narizewe muri ubwo buryo hanyuma rero je nafise aho mbarizwa kandi uko ari hose ndahashima ni wanje ko nta munanyishuza ku kwezi rero ngira yifuza ko nova kuri urwo rwego bivanye naho umuryango wansohoje akifuza ko notere yindi ntambwe mu buzima yego TEAM mutima mwese ubu mugabo mugira ama mariage numuhamagaro ukomeye ni niteka ku muryango ni niteka ku gihugu kandi ni niteka kuri mwebwe kuko abantu bacabona ko mutaba muri ko murafyina yego hari benshi abastari iyo bagize ama mariage bacabagira ubwoba ko bashobora gukoroka bivanye nuko ama responsibility aba yiyongereye mbega mwebwe mwiteguye guhangana n'ico kintu gute kugira ngo inshingano z'umuryango muzikore neza no kubana muryohera twebwe abanyagihugu mwadaye muturyohera twe ntabwo badufise kubera ko dufise Imana kuko naho tugeze n'Imana yahatugejeje nta nguvu zacu kuko nta bintu by'ibitangaza twakora kugira ngo tugere aho tugeze rero ntabwo badufise ko kazoza kacu kari mu biganza vy'Imana yego umugisha w'iwacu uri mu biganza vy'Imana nta ushobora kuwutwara nimba fin ya carrière yacu ihagaze kuko batwoba tugize ama mariage nuko Imana yabiteguye Imana yateguye izindi nzira yego ntabwo baye dufise muri ivyo kandi ngo guhangana navyo nta bintu do special ngo urumva ngo ibiki uretse kuzobandanya dukora ibikorwa nko twara tubikora mu ntumbero kugira ngo dukomeze gutanga ubutumwa twara dutanga ahubwo anashimba tugiye kurushirizaho kuko tuzoba dufise experience zikomeye cyane mu buzima amamanza yanyu kenshi abafana bawe bifuza ko bozamo mwe bose ariko ntibo kwigwamo biraborohera gutumira bo baza jewe kuko abajije muri rusange baza ati umbe wewe ko rakora gutumira ariko no muri komite ya mutima wari urimo ariko si jewe ntumira komite si yitumira hatumiranye n'urubanza ariko baravuga ati arama invitation 3 nibaza yuko rero uri kuravyitiranya wowe amakomite yose giyemwe ne utumira tanye n'urubanza bari batumira ko baravuga ati dufise ama invitation biteze abantu 10,000 ibihumbi bingahe nibo dufise suzugiteze kwakira yego namwe urashobora gusanga video imwe irabwe n'abantu 60
umuryango w'umuhungu ni utumira n'umuryango w'umukobwa ni utumira ariko kandi n'abana nabo nyine barafise uruhara rwo gutumira rero abo ku ruhande rw'umuryango wanje baratumiye abo ku ruhande rw'umukobwa baratumiye naje yo bwanje habone ko ndatumira abakunzi ntibaherera mu mubindi ivyo urabizi kandi urumva bose nitwora nkaho tubakwiza mugabo wifuza kuza gushigikira cishado mu buryo bwose araho ikaze yego ariko ntazoza no mutwe musa azoze yibangikanije akantu ka meme none woza kumwifano kacugende ko nyine ngo vyari biryoshe fofere angeste vraiment nta cija oya obo birijana mugabo nawe nu kuva kera narinda harabo bita abakungu harabo bita abavumvyi hakabaho numva n'abandi babashinkana kameme none ugomba mube mu bakungu no mu bavumvyi pajitu ja kuri page ya Cishado kuri Facebook unyandikire icishado nyene unyandikire ntawe nankira ko yoza mu rubanza rwanje yifuza kuza ntawe nankira ko no munsi yogira icakoze ku rubanza rwanje yifuza kugisha gikoze nubu ndafise abantu bari muri komite yanje uwo munsi bari bamaze nk'imyaka 3 banyandika ati ku munsi wa mariage ya uzonje muri komite yiwawe ndabigusavye ntarinzi nabonye ku munsi w'inama ya komite ya mbere yego Cishado nabonye yaritavye akabo mukuru w'igihugu yashoboye kuvuga invitation zawe nabonye wavyanditse mu kirundi cyose kabisa cozoye ubutumire niko nafise telefone ngaha hafi na casoma ingene ubutumire bwanditse noshobora kugutira canke abo gusomera cyageze gute ubigire abantu benshi iyo biyize barangaho weje uri umupware ego abantu benshi iyo bize bavuga ati uzorabe ariko aravuga n'ikirundi ateza guca bagafaransa kuri yerekane ko yaciye mu ishuri en fait even if en tout cas I was like wabyageze gute ubutumure ubwo budusomere ubushire mu kirundi gacisha kubera ko ndi umurundi kandi bimwe mu vyo niyize narizo muco ndazo muco cyarico ndazi n'agaciro ku muco kubera ko ubutaye akaranga abataye umuco rero sinota akaranga ngo ntakaze umuco w'abarundi n'abarundi kazi dusomere ico gituma rero ubutumire bwanje mu kirundi nanditse ngo ubutumire nico gituma umuntu cisha hayo Adolphe hagati tuzitizo Cishado azosiga se pasteur ndi muri governor na nyina ndabishuriye Judith akabana n'umugore wiwe kana Megan hagati tuzitizo Meha se kana Ramadhan nyina Mwavita Selemani bompi bakaba umubiri umwe kuwa gatandatu igenekerezo rya kane ntwarante umukambi 2023 isaha indwi umuhezagiro ya se Kanyosha isaha indwi agatutu mu Kanyosha tuzobivuga ivy'agatutu yego tubishira mu kirundi ndabishira mu kirundi kubera yuko bimwe mu vyo nize birimwo nize ibijanye n'umuco je suis l'anthropologue ndumu anthropologue yego matamu ntiyavuze ati ibi bintu urikora dekona wa mugabo we nibiki muri ibi vyose murabihuriza ko kandi n'umuntu akunda ikirundi cyane bivanye yuko aho yakuriye nawe atakunda kukivuga cyane gose rero amaze hoga ahantu bakivuga urumva yuko yategerezwa kubishigikira cyane gose cyane cyane muri bino mu bintu nk'ibi ora itegeka aho rivuba haza ucuhumva ibintu byo kuvuga ngo ahalan wa sahalan nivyo yakuriyemo uwo muzenye muri Yesu agira neza yego byarakorohe cyane gose kumwe n'Imana byose birashoboka tuba dusana basoze bavuga ngo akuna mkate mgomo kwenye kikombe cha chai yego nta mukatugumye imbere y'igikombe cy'icyayi bisa nizyo yego biriko biza kuyindi mpomi dasanzwe tubona gaswari watagoye ukamenya ega narashize ku ishuri kandi umunyembo cyane gose twadusira basoze yego Cishado sabwe abantu benshi bakora dukurikirana abakunzi bawe abakunzi ba TEAM MUTIMA watubwiye kubijanye n'ingene intambara zivuga muri TEAM MUTIMA tarizo watubwiye ibijanye na mariage ya mutima yiwawe tuba dusa n'abasozera akajambo kwa dukurikiranye nike kina abantu bosigarana
bo bitega ko kwanza icyambere na mbere n'ikiki n'abarundi bo bitega ko muri kazoza ka hafi apari ivyo mu mariage nka TEAM MUTIMA nka Cishado mu mwaka wa 2023 ico bo twitega ko ubwa mbere bwo nuko tugiye gusubira kubaha ibikorwa nkuko vya bisanzwe bimenyerewe icadufatira bacumvise ibikorwa rero bavyitege ku bwinshi kuruta uko bahora bagira ante babibona ico nico cyambere tubasezeraniye ikigira kabiri naco bo twitega ko nuko novuga mu bikorwa byacu sanzwe dukora bazobona vyinshi na cyane cyane nka jewe nsanzwe nkora kusamizi urumva yuko iyo umuntu ahinduye ta civile musha muvyumva ego hanini ni ivyo nta bintu by'itangaza twobizeza kuko nubundi kugira tugeraho tugeze ntavyo twari twabijeje retse yuko bagiye kubibona nk'ibitangaza nyene bivuye ku Mana ariko hanini ne bagende ku Ndundi TV bagire subscribe canke s'abonner ivyo bikorwa baze babibone kandi nibindi bazogenda bibona ku mapage yacu uko buke ko bwije Cisha ndagushimire cyane ndakwifuriza imyiteguro myiza y'urubanza urakoze cyane Juste Gael kandi ngira ko nawe ndanagutumira ego merci uzoze kunshigikira Jenzo wa Mari Queen Impwemu ego reka ndabashimire bose mwavyo murimwo murabana natwe gutambara muragaza mbese biranagwaza ariko mukabana muturiko go rukundo kuri micro Juste Gael the room for more like black mansion black behind the camera n'umusaza nabwo natumukabandi ndiri biza vyose vyo kumfukora ku muriro ko vyose birabaza bye bye ciao hasta la vista ula ushilo mushilo hushila none